Abarundikazi barundi bene wacu imyaka 32 irarangiye abarundi biyemereje amasezerano y'ubumwe bwabo aho naho hakaba hari kwigerekerezo rya 5 ruhuma umwaka w'igihumbi n'amajana 1991. Kuri uyu munsi rero mu nkundire tubanze dushimira Imana mushobora byose iyo yatugiye imbere ikarungika mutima mweranda akosha abarundi gusubiza hamwe. Nihabwe icubahiro kandi yame idufasha kuvomera ubumwe bwacu iminsi yose. Bavukanye banje, ubumwe bwamye bukomezwa nuko abarundi bose basangiye igishitsi kimwe. Turi bene mugabo umwe Uburundi, dusangiye itongo rusangi ari ryo rya se Barundi. Twese dufise Imana imwe, tukavuga ururimi rumwe ikirundi. Bisubiye kuva kera narindi, abarundi bavoma hamwe imico n'imigenzo, bakagira umwami umwe n'ivyariho vyiwe vyamwunganira mu butumwa bwo kuba umuvyeyi mu muryango. Na kare bamwe bavuga ko umwami agirwa n'abagabo. Ubwo umwe kandi bwatsimbatazwa n'akarangamutima karanga abarundi, nako kakabonekera mu mico akaranga n'imigenzo. Ivyo navyo bikaba vyigaragariza ku rukundo, ugufashanya no gutabarana ataburyarya burimwo. Hariho imico yabagarira ubwo bumwe nko kugemuriranira, gushombushanya, gukukirizanya ikivi, kugabiranira, gushigikirana mu vyago, kurengereza ijoro mu banyi n'ibindi. Ubumwe aho burivuga bukibonekeza atawurinze kuburata. Ahari ubumwe umuntu yiyumva mu bandi ntatinya guhonyora. Mu gihugu haba ubumwe iyo abenegihugu basangiye umutima n'inama. Muri ico gihe umwe wese aricisha bugufi akabona ko mugenzi we amuruta kuko hari ico afise amushakako, na kare ntawishoboye muri vyose. Umwe wese arakeneye rero uwundi. Mu gihugu kandi haba ubumwe iyo abenegihugu bose bafise uburenganzira bungana kwitunga rusangi. Aha rero duca twumva uruhara rw'indongozi. Indongozi ni nk'umuteretsi. Aho mu mihani wanyu muragira imanza kandi murashinga umuteretsi. Turamaze kubibona, nta utora umuteretsi w'indambi canke uwo mukunzi w'inda. Iyo mutoye umuteretsi w'umunyamwina abanza gusama amagara yiwe n'ayabiwe, abandi akabibuka abaha imvuzo. Iyo aravye nabi naho usanga abatumire bivumbuye nyene urubanza agasigara amaramara. Nico gituma atawutora umukunzi w'inda ngo asangize abana. Indongozi mu gihugu ni nk'umuteretsi shebuja yashinze gutunganya ivy'urubanza kugira ngo abigere neza ntihagire n'umwe abura. Mbere mu mico n'imigenzo y'Uburundi n'umukenke w'injabuka wamyeho. Nico gituma mu gihugu cacu abanyamahanga bahiyumvamwo. Indongozi iserukira igihugu itegereza kumenya ko abenegihugu bose bangana, kandi niko vyari kuva kera. Umwami nico gituma yitwa se Barundi kuko yaserukira igihugu catuvyaye. Ubwo ivyo turabizirikana ko ariko karanga ku Burundi. Nitwaba tubizirikana niko kiduhimbaza uyu munsi wa 5 ruhuma, kandi twavuze ko ubumwe atari umuhayo bwivuga aho buri. Ubu ni igihe cyo gusigurira ugwaruka rw'ubu igituma uyu munsi tugira umunsi mukuru w'ubumwe kandi atariko vyahora kera. Incungu ya demokrasi Nyenicubahiro Varisito niwe yavuze ati ubumwe sumuhayo kandi surugoto. Yabivuze kuko yabona ko abarundi bahindutse bakamera nk'aba bafarizayo Yezu yaheba kita babera ku menyo abiyorobetsi. Ahari ubumwe nturinda kubiririmba
icyo tuzi ni uko vyibonekeza kuko ahari ubumwe haba amahoro n'umwumvikano. Ahari amahoro naho murabizi mwese yuko umuhoro umwa. Haciye igihe rero igihugu carahungabanye, bwa bumwe bwaranga bo hambere buragenda amazima yongo. Igihugu carigungiwe n'akagwi k'abantu, mbere uwo baravye mu kanwa bakanamugandagura. Mu masezerano yarusha niho babivuze neza ko inkomoko y'injyane twaciyemwo yamutse ku bashaka kwigungira ko ubutegetsi, abandi nabo bagashaka kubushikira. Icavyonyuye nuko abo bose barondera umugwi w'Abarundi bo kwishimikiza kugira ngo babakomeze. Ivyo vyose bica vyunyurwa no kudatahura neza ico arico ubutegetsi bw'igihugu no kudatahura ico ari c'indongozi. Ivyo rero vyatumye haba injyane mu gihugu, mbere zadushikanye no kugahomera bunwa indongozi zigategura ihonyabwoko mu gihugu. Twabibonye vyabaye mu 1972. Ubwicanyi bwabaye atacamira nibwo bwatumye Abarundi bicamwe imice. Haramera mu gihugu inzigo y'inzikira, hatangura ivyo kwihorahorana. Nitwaba rero no munsi turiko turasubirana, nuko twasubije agatima mpembero tugatangura kurema umurundi mushasha azira amacakubiri, afise umutima wo kubana neza n'abandi. Twubakiye rero ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi ariyo duhimbaza uyu munsi kuko yatubereye umuhivu udacika utwungira ubumwe. Ayo masezerano yabaye kuko Abarundi badohotse kw'iragi rya basokuru, bihweje ukuntu bwicanyi bwama bwisubiriza uko bukeye uko bwije, kandi butunganwa n'abari kubanguranya. Mu bintu vyatosekaje ubumwe bw'Abarundi hariho ubwa mbere intwaro z'abakavamahanga baje kuducanishamwo kugira ngo biborohere gushika ku ntumbero yo kunyaga itunga ry'Uburundi. Ivyo babigize kuko bari babonye ko Abarundi bakunda igihugu cabo, atawo kibanyaga, bafatiye ku kugene bagwanije Rumariza n'ingabo ziwe bashaka gutwara Abarundi ngo bagira abagurano. Abarundi barahagaze nk'umugabo umwe, bararahira bararengwa ko ata Murundi n'umwe abavamwo. Babigize kandi babonye ingene Abarundi kubera umutima wo gukunda igihugu bahanganye intwara miheto z'Abadagi imyaka ishika 7 igahera Abadagi batarafata igihugu, kandi bakoresha ibigwanisho bicira umuriro, Abarundi nabo bakoresha amacumu n'imiheto. Bamaze kuducamwo imice, baratwankishije Uburundi muko twambura kwitwa Abarundi tukitwa Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Umurundi ntirakibona ubundi Murundi nka mwene wabo, yarazi ko mwene wabo ari uwo basangiye umugwi gusa. Mvuze umugwi kuko mu vy'ukuri gushika n'ubu ndashinga intahe kandi ndavyemanga ko atabwoko bwishi buri mu Burundi. Twese turi ubwoko bumwe, ubwoko bw'Abarundi. Mu nyuma harabaye uguhemuka mu ndongozi z'Abarundi binda ndende, maze baguma mu nzira y'amacakubiri. Mvuze indongozi kuko nta mwene gihugu agira amacakubiri, kuko ntaho yokumira uwundi. Umwe wese atahiwe, arimiwe, agaca igitokiwe kandi akakigana mu mwidegemvyo. Abene gihugu barondera umutware umwe wese kubimwerekeye, nta ukumira uwundi ngo ntabone indongozi. Indongozi nizo zigira amacakubiri mu kugira nkunzi na nyagupfa, mu kugira umwana n'ikinono. Indongozi rero zimaze kwizizirwa n'umutima wo udakunda igihugu, nizo zaciye zikwega n'umudugararo mu gihugu. Umwe agashaka gukwega abiwe ngo batere abo wundi.
naho havuye imigwi ikebana mu gihugu. Nagira ndamenyeshe ko naho indongozi gito zaduciyemwo imigwi, je ndazi ko atamuhutu yanka umututsi ngo nuko ari umututsi, atamututsi yanka umuhutu amuhora ubuhutu, cyo kimwe no ku ruhande rw'abatwa. Urwanko muzobona ruterwa n'indongozi zishaka guhimbaza aba zikatuntuza bariya. Abakumiriwe n'izo ndongozi bakababazwa nuko hari umugwi uri kurya itunga rusangi abandi barorera. Uyu munsi umuntu yo kwibaza igituma Abarundi bashitse ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi hadaciye n'umwanya rumara ubumwe bugaca buhungabana. Namwe raba amasezerano yatowe muri Ruhuma 1991, ariko muri Munyonyo uwo mwaka nyene ubwicanyi bufatiye kuri ya migwi bwaciye busubira, kandi ata myaka 3 yari bwahere ubwicanyi bw'agahomeramburwa bwabaye muri komine za Ntega na Marangara bubaye. Bukeye kabiri mu 1993 naho nyene vyabaye irango, kuko Abarundi bamaze imyaka 10 bicana hagati yabo, igihugu cyose turagisambagura. Abarundi twari twamaze gutegera akamo k'ubumwe mu bose rimwe igihe twitorera amasezerano yabwo yo kwa 5 Ruhuma 1991, ariko tubiravye neza twokwemeza ko indongozi zayashigikiye nk'urugoto, kuko nizo nyene zaciye ziyarengako. Nico gituma naho twaciye tuyahonyanga yoyo ntaho yaroye. Uyu munsi ni umwanya wo kwigira inama kugira ngo ducire imoso ntibigasubire. Ivyo rero bidusaba gukubita agatima mpembero kuvyo twiyemeje muri ayo masezerano, kandi ntihagire uwigira sindabibazwa ngo sinari bwavuke canke ngo sinagagere gutora. Ayo masezerano aturaba twese, kuko mu ngingo isozera ayo masezerano zivuga ko aya masezerano ari ndahiro ntarengwa. Abarundi twese tuyashingiye intahe kugira ngo dutsimbataze ubumwe bwacu. Twemeye cese kuzokwama tuyubaha, tuyubahiriza kandi tuyagwanira. Umurundi wari we wese, yaba uwuriho canke uzovuka, azoyarengako, kiretse ko azohanwa n'amategeko, azobahemukiye Uburundi n'Abarundi bose. Ayo n'amasezerano bw'Abarundi iyo nyene avyivugira, kandi nivyo twiyemeje. Umunsi wa 5 Ruhuma rero si umunsi w'ibirori gusa, ni umunsi uduha akaryo ko gukabura, utwibutsa uruhara n'uburemere ntasubirizwa bw'ubumwe twarazwe na basokuru, maze tukabona kwisuzuma no kwinegura aho twatsitaye tukagwa, kugira ngo ntiduhereyo, ahubwo twivyukiranye, tuvyuke twibuka ko turi bamwe dusangiye impetsi imwe, aribwo Burundi. Bavukanyi Barundi, Barundikazi, bagenzi b'u Burundi, none rero twisuzume, dusubize agatima impembero, duheze twigira inama. Uyu mwaka duhimbaje uwo munsi mukuru ku civugo kivuga ngo indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye, tubere abandi akarorero. Dushimikiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza, nk'uko nabivuze, ko atamwene gihugu ukwiwe agira amacakubiri. None wewe umuntu wo mukumira ngo umukurehe umushirehe? Twafashe ico civugo kuko twarabibonye muri kahise mu mabi yagiye arashikira igihugu cacu, ubumwe bugahungabana. Ivyo keshi bikaba vyava ku burongozi bubi bwacanishamwo abose rimwe mu kubankisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa n'ivyicaro. Indongozi ibereye itegereza kugira akarangamutima kibanga nibango, igaharanira inyungu z'igihugu ijejwe kurongora.
mvuze igihugu nshaka kuvuga abantu bakigize. N'indongozi ishobora kwihebera abandi ikabitangira, ikemera guheba inyungu zayo kugira ngo abijejwe bamererwe neza. Indongozi mu gihugu yigenza nk'umuvyeyi mwiza mu muryango. Ugendera iryo banga n'akarangamutima k'indongozi nziza ategerezwa kwibaza ati: mbega iri hanga nashizwe imbere kugira ngo ndariyobore ndiko ndarijana he? Ndarimariye iki? Inzira itazigura kandi itazimiza ntoricanamwo yoba iyihe? Inyishu nziza kandi itomoye y'ivyo bibazo ibonekera mu gihe ufitiye urukundo igihugu cawe, abo ujejwe ukabegera, ukamenya ingorane bafise, ivyifuzo vyabo n'iryo bagona. None ivyo urabikoraga wandongoziwe? Uri ndongozi y'ukuri uharanira ubumwe bw'abujejwe. Ntiwicara mu biro ngo urindire ivyegeranyo vy'abahanuzi baguha gusa, kuko kenshi usanga muri bo harimwo abamacandya, abanka igihugu n'abasavyi bakobesha. Utegereza kugendera abo ujejwe mukibonanira amaso mu yandi, bakakubwira iryo bagona. Kuba indongozi nukumenya yuko ari umuhamagaro, kandi ni Imana yonyene ikwitorera ikagena ivyo uzoyikorera mu bantu, kandi umwe wese azotanga icegeranyo c'ivyo yakoze. Wewe rero uri indongozi, Imana yaguhaye vyinshi, izokubaza vyinshi. Emera rero kuba ndayahundwa, ntuhunge canke uzibukire ibibazo vy'abenegihugu, wemere uruhe, urazwe ishinga no kubona ihanga washinzwe ritunganiwe. Iyo rero indongozi ikunza birongoye, bigira ingaruka nziza kuri yo, kuko nabo barayikunda bakayigamburukira. Ikiyago c'imigambi kikaba umunoni, maze bagasenyera ku mugozi umwe, na kare ngo abadasezeranye ntibajana. Indongozi rijana nabo irongoye. Indongozi ihagararira amategeko, imico n'imigenzo y'igihugu, kubahiriza kutarenga ku muziro, ikagendera ubuntu mu kubiba ubumwe n'urukundo mu bantu. Kujya kumwungere aragira ubusho bwiwe, ahadatemba canke ntaziragire ku manga, niko n'indongozi itegerezwa kwegeranya abirongoye mu muhoro umwe, kugira ngo bumve ko bari mu ruhongore rumwe. Itegerezwa kandi kwicisha bugufi, ikumviriza impanuro, ikamenya ko n'abandi bafise umuhamagaro, ikamenya ko ahari higeze abandi, kandi ko nejo hazoba hari abandi. Kubera imitima mibi yinjiye mu Barundi, benshi barazi ko kugira uburenganzira bungana mu gihugu ari uko uhabwa icicaro mu burongozi, kubera ko uburongozi babufashe nk'ubuzima. Ivyo ndabivuze kuko hariho abumva ko kugira uvuge ko atamacakubiri ari mu gihugu bose bategerezwa kuba indongozi. Abibaza uko nibo iyo bahashitse baca babona ko bahawe n'ubwoko, intara canke igitsina. Indongozi yomenya ko ari uwa mbere yashizwe imbere, ariko angana n'abandi bene gihugu mu bijanye n'ubuzima bw'umuntu. Barundi bene wacu, inshuti z'Uburundi, itituka ry'imigenzo runtu n'ingeso nziza mu ndongozi vyaratumye ubumwe bw'Abarundi butosekara, bivuye kutavugana ukuri, agatima ko kwikunda no gukumira abandi, kugendera ku mabwire y'abasi n'ibindi. Ivyo vyatumye zidasubira kuba inkingi n'inkinzo vyubakiwe ko ubumwe bw'Abarundi, ziba inyanduruko z'ivyago vyashikiye igihugu cacu. None rero tumenye imitego twaguyemwo kugira ngo twubake Burundi bushasha buzira amacakubiri. Umutego wa mbere wabaye kwankisha igihugu
niyo yabaye inyanduruko ya vyose. Abarundi bamaze kwambugwa ka karangamutima k'abarundi bakambikwa ubwoko, igihugu baciye bacibagira. Indongozi nazo zamuka muri abo barundi zirakurana ico ciyumviro c'inyanduruko kwitwa ubwoko aho kwitwa umurundi. Tubanze rero imbere ya vyose dutegere neza ko abarundi twese dufise ubwoko bumwe, ubwoko bw'abarundi bavuga ikirundi, basangiye ingobyi yaduhetse twese ariyo Burundi. Umaze kwanka igihugu ntushobora kugikorera, ahubwo uragifutanya ukakinyaga n'utwo cari gifise. Nico catumye indongozi zititwararika iterambere ry'igihugu, ntizagira n'umutima wo kucubaka. Ndetse twese abarundi murabona inyifato yacu no gushariza igihugu biratunanira, kubera umuntu ashariza ico akunda agasiga ico yiyumvamo. Kwanka kugirira isuku igihugu, kwanka kugiteramwo amashurwe, burya vyerekana akari mu mutima. Gusikura inzu yawe ugashiramwo amabara meza, ariko imbere y'inzu yawe ntuhasharize ngo hashire amatara, ngo usibure imiserege uyikuremwo umwavu, vyerekana agatima ko kadashaka ko abandi banezerwa bahageze. Kwanka gukorera igihugu ngo ugitungishe, vyerekana umutima wo kwankiriza abandi ngo bohava bungukira ku bikorwa vyawe. Umaze kwanka igihugu kandi wanka n'abantu baco. Hajya twanka gushariza imbere yaho tuba, vyerekana ko utifuza ko abantu bokumva akanyamuneza bashitse imbere yaho baye. Gukubura mu nzu ugakuburira mw'ibarabara, vyerekana ko abandi naho wobatera ingwara bitakuraba. Uwanka igihugu yanka no kucitangira, yanka kurinda itunga ryaco, mbere ahubwo akagisahura n'utwo cari cifitiye. Niyo ngendo yatumye higanza ubugunge, ibiturire no kunyonora itunga ry'igihugu. Umuntu yiba ivy'igihugu vyerekana ko afise umutima wo kucanka. Bisubiye amaze kwanka igihugu yanka n'amategeko yaco. Amategeko ni yashinga inyifato abantu bose bategerezwa gukurikiza. Niyaca inzira ibanguranya abikunda. Iyo rero wase amategeko uba wase ubumwe, kuko ubushatse kuba agasimbira hamwe canke bugabo bwigaba. Amategeko atuma haba impore hagati y'abene gihugu, kuko ntawuhonyora kugaka n'uwundi. Umwumvikano nawo ukaba ari wo kimenyetso c'ubumwe. Murumvise rero imitego twagiye turagwamwo twese abarundi. None rero hagize n'ikirikora, indongozi ziva muri bo nyene abo barundi. None ufise iyo migenzo yokungura iki abene gihugu? Impumyi ntirongora iyindi. None rero indongozi zose nizimenye ko zatowe zikiri muri uwo mutima, ziheze zivyukiranye, zigire ico zirushije abandi. Ndongozi mwese, ni mwebwe muhagarariye igihugu arico kitwungiye ubumwe, kuko tugihurira twese. Nimuhabera abagabo rero, mutangure mwebwe nyene, mwerekane ico murushije abandi mu gukunda igihugu, mutange umwizero mu bene gihugu. Nimwamara gukunda igihugu, mubakarorero mu kugikorera, mu kugishariza no mu kugitungisha, mumenye yuko igihugu citangirwa. None ukinyagutwa cari cifitiye, wovuga gute ko ugikunda? Indongozi niyamara gukunda igihugu izokunda bene co, kandi ibakingire ntibagire ingorane. Ntazokwigungira ko, ahubwo azobungabunga ivy'igihugu, abigwize hanyuma bisabikanye bose. Niyamara gukunda igihugu azohagararira amategeko, kugira bose bakingirwe kumwe kandi bayubahe kumwe. Indongozi niyamara gukunda igihugu igakunda abaco, izomenya kurondera iyo bweze kugira gisumire abene gihugu. Indongozi idashoboye ivyo
twavuga ko atandongozi irimwo. None kuva uno munsi twese duhinduke tube bashasha. Namwe mutarashikirwa kurongora abandi, namwe izo mpanuro zirabaraba. Nimwe murimenyereza kugira ejo aho bukera muzoba akarorero mu bandi, kandi ndetse turabakeneye twebwe indongozi kugira ngo mutubere abahanuzi beza. Ntihagire uwigira sindabibazwa mu gihugu, umwe wese ku butumwa ajejwe n'indongozi, kandi ategerezwa kuba akarorero mu kunga ubumwe bwabo ajejwe. Ni kuri izo mpanuro mbere mpereje ko subira guhamagarira abarundi bose kuzirikana iyo twavuye, amakuba twaciyemwo kubera ubumwe bwari bwahungabanye. Umwe wese ace yigira inama avuga ati cira imoso ntirigasubire, hanyuma tugendere urukundo n'umwumvikano nk'uko bibereye. Imana ibahezagire. Ni harambe ubumwe bw'Abarundi, ni harambe Uburundi n'Abarundi. Murakoze.